Ndabaramukije cane bakunzi b'ijambo ry'Imana dusanzwe ducisha mu biganiro bitandukanye bicishwa ku rubuga rwitwa Ntamvwidaheta TV dusanzwe dukorerako kuri YouTube na Facebook. Amahoro y'Imana kugubwa neza no kuranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu tugomba dusangira amajambo abonekana mu gitabo ca Yosuwa igice c'14 dusoma ku murongo w'11 twumva amajambo ahari nico twokuramo nk'impanuro canke nk'icirwa umuntu yokwirirwa nayo yogendana yokwinovora yokwiyumvirako mu bikorwa vyiwe vya misi yose agiye kwirirwamwo. Dusoma ayo majambo avuga gutya, indanzi y'amajambo canke ijambo ry'umutungo ko abandi babivuga rivuga ngo Kalebu asaba guhabwa Heburoni. Umurongo w'11 uvuga ngo kandi n'uyu munsi ndacafise inkomezi nk'uko nari ndazifise kuri wa munsi Mose yantuma, uko inkomezi zanje zari ziri ico gihe ngitabara mu rugamba ngatabaruka, n'ubu niko zikiri. Tubandanye tugeze ku murongo wa 15 kumbure canke wa 14. None rero numpe uriya musozi Uhoraho yavuze wa musi, ico gihe numvise ko ari ah'Abanaki kandi ko bahafise ibisagara binini binini bizitijwe inzitiro z'amabuye. Kumbure Uhoraho azoba kumwe nanje ndabaneshe nk'uko yambariye. Maze Yosuwa ahezagira Kalebu mwene Yefune amuha Heburoni kw'ishamvu. Nuko Heburoni hacika ishamvu ya Kalebu mwene Yefune umukenizi na bugingo n'ubu, kuko yakurikiye Uhoraho Imana y'Abisirayeli muri vyose. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, nano majambo nashaka ko duhagarara kuri ano majambo abonekana ku murongo w'11. Ayo majambo nayo yerekana ukuntu uyu Kalebu yariko yishuza ico yasezeraniwe. Hariho isezerano yahawe Mose umurongozi w'Abisirayeli akihari. Mbere Mose novuga ngo yararengeye kwitwa umurongozi gusa, kuko yari ndovuga ngo yari n'umucunguzi, yacunguye Abisirayeli abakuye n'ubuja muri Egiputa. Niwe ncungu Imana yarungikiye Abisirayeli igihe bari muri Egiputa, kugira ngo ico gihe abe novuga ngo icariho canke ikimenyetso c'ivyari bigiye kuzoba, aho umwana w'Imana nzima Yesu Kristo azoza gucungura abari mw'isi, abacunguje bose ikimaze c'amaraso yiwe. Hanyuma rero iki gihe ngo muri kahise usomye inkuru ingene zivyerekana kandi twiwe turazisoma kugira ngo turabaho kumbure twitwara umwanya muremure cane. Bari barigeze kugenda gutata kwespiona igihugu c'i Kanani, hanyuma bagiye kwespiona ico gihugu kugitata ngo barabe bakidoriye, ngo bari 12. Hanyuma ngo 10 mbere novuga ngo muri bo bose bavuga inkuru z'icavu, ariko ngo Kalebu na Yosuwa ico gihe ngo bavuga inkuru koko vy'ukuri badacishije iruhande, ariko mugabo kandi ngo baremesha imitima y'ihanga ry'Abisirayeli, baremesha abantu barababwira bati nubwo mwumva abandi bose bavuze yuko ico gihugu giteye ubwoba, abakibamwo bakaza ari barebare, twebwe tubonekana nk'inzige, tubonekana dusuzuguritse, ko tutohangana nabo tutobagwanya, ariko mugabo ko icabakingira cabavuyeko, nta kabuza tuzobarya bwa mutsima, tuzobatsinda, tuzobanesha, duhaguruke tubagwanye gusa, kuko icatuma bazodutsinda, icabakingira cabavuyeko, kw'Imana umuremyi w'ijuru n'isi, inyabushobozi iri mu ruhande rwacu kugira ngo idufashe, idushoboze kugwana no kubanesha. Bizokunda baremesha abantu. Hanyuma rero ngo bibonekana Mose yahaye isezerano uyu Kalebu, yamuga ati wewe
kubw'ukuntu wakurikiye Imana, kubw'ukuntu utacivuta imitima y'ihanga y'ubwoko bw'Imana, rero isezerano ngo uhaye nk'agashimwe hariho ishamvu y'iwawe, kiriya gihugu, iriya province, katuvuge province canke commune, kajya karera ngaho bavuze ngo uriya musozi, urumva ngo aho hantu hari ibisagara bikomakomeye kandi binini binini. Murumva ko mengo novuga ngo mani majambo harengeye kwitwa umusozi umwe gusa, ngo aho hantu urahahawe nk'ishamvu, aho hantu heza uronse umugabane abandi bataranawuronkako, kubw'ingene wavyitwayemo, kubw'ingene wavyifashemwo. Imana yacu nidutabare. Hanyuma ngo inyuma y'iryo sezerano ngo haciye haca imyaka 45 yose. Kuri ico gihe ngo ahabwa isezerano yari afise imyaka 40. Hanyuma rero ngo inyuma y'imyaka 45, no kuvuga arakwije imyaka 85, aravuga ati iyo bija hose igihe giheze ni kinini mfise isezerano ariko ritarashigwa mu ngiro. Aca araza ku murongozi rero yarahari kino gihe ariwe Yosuwa nawe amakuru yabo yakahise bari bayahurije ko yarabize. Avuga ati wibuke rero umusavyi w'Imana Mose akiriho, ivyo yatuvuze ko, ivyo yadusezerana, ivyo yambwiye n'ingene vyagenze. Hanyuma rero nje ngo unkomorere ivyo nasezeraniwe. Imana yacu nidutabare. Rero burya amajambo ntagiye mu historique menshi ngo havusanga n'ubundi bigiye gutwara umwanya muremure cyane, kandi murabona yuko ahantu munateguriye ibihumvikana bishobora gutuma umuntu yonasamara cyangwa se kumva nyine umengo iyo video yateguriwe hano itategurwa gutegurirwa induru, amasone, imiduga n'ibindi ibintu nyene nk'ivyo. Ikintu burya ndonderamwo ni kuri no murongo w'11 yavuze ngo kandi n'uyu munsi ndacafise inkomezi nk'uko nari ndazifise kuri wa munsi Mose yantuma, uko inkomezi zanje zari ziri ico gihe ngitabara mu rugamba ngatabaruka, n'ubu niko zikiri. Imana yacu nihimbazwa. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, aya majambo niyo numvise no basangiza nkayabatekerera, naje nongera ndayitekerera. Uyu muntu mwiyumvire imyaka 45 akaba atigeze apungukirwa mu bijanye no gukurikira Imana mu nzira zose, kubaha Imana, kuyikorera, kuyumvira, kandi akaba ashinga intavuga ngo intambara nagwana kiriya gihe n'inkomezi nari mfise kiriya gihe n'iyi sanda cazifise ntiziragabanuka. Murumva yuko iyi ntahe ni ntahe idasanzwe, ni ntahe kandi abenshi nibaza yuko vyo bagura gushinga. Turi mu gihe agakiza dukizwa ari agakiza gahindagurika, agakizwa gafise intahe nziza, ukwezi kumwe, amezi 3, umwaka umwe, mugabo mu myaka 5 ugasanga umuntu yarahindutse, ugasanga umuntu yarabivuyemo, ugasanga umuntu yaraguye, ugasanga n'agakiza katari stable, kadatuje, kadatekanye, kataguma mu kibanza kimwe, ugasanga n'agakiza gakatakata amakorosi, ugasanga umuntu yahora atari umupfunga kiwani mugasiga ari umupfunga kiwani, kandi aririmba atamba igisirimba asigura. Hari n'umu YouTuber wanashaka nkuko kwacu, ugasanga afise urubuga avugira ku butumwa bwiza, mugabo abandi bamuzi ko ari umuntu umupfunga kiwani, umuntu adashoboka, umuntu nyene sinzi. Imana yacu nidutabare. Kubera iki? Hari ibihe yabayeho bimeze neza, mugihe ibindi bihe biratinda birankasubira inyuma. Ni bino bihe rero nivyo nagomba kugira ngo twiyumvire ko uyu avuga ngo haheze imyaka 45 mfise isezerano, kandi uko nari mpagaze kiriya gihe n'ubu niko ngihagaze, uko nihangana n'ubu niko ncihangana, uko nasenga n'ubu niko ngisenga, uko nubaha Imana n'ubu ndacayubaha, uko numvira Imana n'ubu ndacayumvira.
haheze imyaka 45 mfise isezerano, kandi les conditions spirituelles naherewe muri iryo sezerano n'ubu ndacazihagazemwo. N'ubu ndemeza neza yuko Imana n'ubu yogaruka ikaraba igashira ku munzane uko nari imeze kiriya gihe mu nkomezi z'umutima zo gukorera Imana zo kuyizera, uko nari imeze kiriya gihe ku myaka 40, ubu mfise imyaka 85. N'ubu niko nkimeze. Kubw'iyo mpamvu nta kintu na kimwe cotuma ntahabwa isezerano ryanje, nta kintu na kimwe cotuma ntashikirizwa, nakomorerwa ibyo nanyazwe canke byategetswe kuba ivyanje. Kubw'iyo mpamvu rero inkomezi nari mfise kiriya gihe nizo nkifise, kandi ko nkizifise ndagomba kugabana rero, kuko umuhango ni deni. La promesse est une dette. Ibyo nasezeraniwe ni ideni nishuza imbere y'Imana. Imana yacu nidutabare. Kandi avuze ngo ndacafise inkomezi nzo nari mfise kiriya gihe, kandi n'ubu Imana izobana nanje kugira ngo ndavyegukire. None rero bene data nano majambo, sinzi imyaka umaze ukijijwe, sinzi imyaka umaze mu gakiza, sinzi imyaka umaze uririmba uvuga ijambo ry'Imana, uri umusenzi canke sinzi, ariko mugana agomba ngo twikontorore, twirabe, twisuzume, mbega turacahagaze neza canke twaravuye muri vya bindi, twarabivuyemo canke turacabihagazemo neza, turacihangana, turacafise kwa kwizera, turacafise kwa kwirinda, turacafise kwa kwiyubara, turacafise kwa kwezwa no gutungana, turacarondera Imana kwa kundi, canke ibintu byarayangaye byarasubiye inyuma. Aha ngomba kuvuga ngo numuhiga umuntu inkomezi ziwe zikingana kwa kundi, kuko uyo muntu ibyo yasezeraniwe vyose azobihabwa, azobishikirizwa. Ibyo twasezeraniwe n'Imana tuzobihabwa, tuzobishikirizwa nitwagumana inkomezi mu buryo bw'imkemo, mu buryo bw'umutima, mu buryo bw'iyobokamana nk'izo twari dufise cagihe twabisezeranirwa. Ariko nitwasubira inyuma tukabivamo tukiyonjorora, ntibizokunda ko ivyo twasezeraniwe tuzobishikira. None rero ico Imana igomba ko tugumana za nkomezi twari dufise ejo na hirya y'ejo hahise, kugira ngo bikunde tuze dushike mu vy'Imana yadusezerana. Nano majambo rero ngomba sega Imana no gushuha, harashusha ntiworaba, kandi nyene urumva nyene ibiyaga bica biyaga, batasanga nyene ntivyoroshe. Nane rwamba dusenga Imana, nizera ko utabuze ikintu gitoya ukuyemwo. Wewe raba gusa, uraba imyaka umaze mu bikorwa vy'Imana, uraba imyaka umaze mu gakiza, niwasanga bikimeze neza ushima Imana, uvuge ati Imana mpa ya masezerano wansezeranya. Mugani wasanga atariko bikimeze, usaba Imana imbabazi kugira ngo usubire ku murongo mwiza. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise. Umuntu wese ayumvise agasanga inkomezi ziwe zaragabanutse, ntizikingana uko zangana kiriya gihe, akavuze ngo Mana mbabarira, subizamo inkomezi, subire mpagarare nshikamishiza amanga, nubimukorere, ubimushoboze, imbabazi zawe zimuboneke ko mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, niho tubisabye tuvyizeye. Amen.